Real Madrid iyi ekipe muri Ligue des Champions azaruyikurikirana iminsi itari mike wiravye kenshi ni Real Madrid koko muri Ligue des Champions ibifise indi migwi idafise ubwanje birasa nkaho namaze kuba manika amaboko je nahevye navuze ni Real Madrid itarava mu higanwa abandi bose mufunga iminwa yanyu muri indiri banzivemwo nahone ni vyabaye bitaraba nakuvyize ugerageje kuraba equipe yitwa Real Madrid tuyiganire ko gato muri Uefa Champions League definition y'umupira equipe yitwa Real Madrid ikina muri Uefa Champions League ko bigaragara ko atahususani na definition y'umupira equipe yitwa Real Madrid ikina mu yandi mahigano. Umugani w'ikirundi urakomeye cyane randi rumfashe kumbure sinda uvuge nabi arundi bavuga ngo intimenya niyo ninegura kutimenya wowe nyene utamenya ico ushaka icuri canke ico urondera umenye ico ubwirizwa gukora no kubwirizwa kwitwara ufica utoye iyo utamenya ico ushaka ufica uhita biragoye kuzoba ico wifuza kuba mu yandi majambo hari abantu bazi ko football ari gutembereza umupira equipe zinzotembereza mugabo definition ya football ni insinzi jendazi equipe gucurikira ikibuga ari kigakubitwa igataha ugazuye ikintu twibuka ni Real Madrid ya 2020 nta muntu azuba kukubwira ngo Madrid ya 2020 ngo yari imbingo yarushijwe na Paris Saint-Germain rushwa na City n'ibindi ariko Madrid ahubwo ya 2020 yakoze ibintu tubona kumenga ni biba umupira w'amaguru nta muntu azombwira ngo Thibaut Courtois ngo numenyereze ngo ni umunyegora asanzwe ko ari muri equipe yama yisanga akora amasave niki hariho potentiel equipe Madrid ya Thibaut Courtois kuko yeza ko ari muri equipe idatuma yisanga kuri muri izi situation za face à face buri mwanya kumbere tutufata nk'umunyereza nk'umunyegori mwiza ariko tukavuga ngo eski yo equipe isanze mu kaga yo yifashe kirereba bikagwa mu gifungo dufate nk'ibi bintu Beka yakoze akarorero canke Donnarumma kugeza muri uwo mwanya kwera ko equipe babayemo atari equipe zahora zibempoza kubisanga muri situation yo kuzibira akagiraho bitwaza umunyegori umenga n'abanyegori beza ariko bisanzwe batsokwicana Thibaut Courtois niko kandi ndazakora ikibazo kukibuno buzima bwa bino bintu tubona bwa buhora kuri Real Madrid gusa muri Ligue des Champions niko kandi ndiko ndaza niko ndaduga kukino sura ya bino bintu tubona umenga nibikunda nibishoboka muri Ligue des Champions ubuzima bwa bino bintu bidashoboka twama dusanga bishoboka iyo bitugeze kuri equipe imwe yitwa Real Madrid muri Ligue des Champions niko kandi nagarutseko abantu benshi bashobora kuvuga Madrid uburyo Champions League yatanguye bakayitwara gatanu uburyo bayitwaye gatatu gakurikirana arabavuga arbitrage arabavuga ibindi mugabo ntitwibagira ikintu gikomeye none arbitrage niyo yatsinze ibitsindo vya Cristiano Ronaldo kuno musari wa meilleur buteur de l'histoire wa kino gikombe tuzi ibitsindo byinshi yabisindiye muri Real Madrid uno munsi tuvuze ko equipe ifise ibikombe 15 je niko karonkunda guha abantu hari abantu bavuga intwaro za cami n'ibindi bigiye bitandukanye dufata abantu baravye umupira kuva 2014 mu bikombe 10 biheze Madrid ifisemo bitandatu byose bayawe n'abahagarikizi remontada bagiye barakora eske bazikoze kubwa abahagarikizi n'ibindi facteurs z'abahagarikizi n'ibindi bizozamwo kuko abahagarikizi n'abana b'abantu kuko bigomba kugira impact iyo bibaye kuri Real Madrid gusumba uko byoba kuri Liverpool canke ku yindi equipe yari yose ariko je ndazire montada za Tottenham imbere ya Ajax Amsterdam ndazire montada ya Liverpool imbere ya equipe nka FC Barcelona ubona ngo yaratakaje n'abakinyi bakomeye izo ngufu nazo bafise ndazire montada ya Manchester United kuri Paris Saint-Germain rero reka nigarukira iki kintu uvuze kuki biri kwa Madrid minsi yose Madrid irazika atari Barcelona muje no gutembereza umupira meme na Barcelona irazika atari Madrid muje no gusafaringa mugabo Madrid barazi ngo iri higanwa turimo turarimetriza gusumba abandi buri uzorabe Barcelona musi na hariyo ifisera ligange paraporo ya Real Madrid mugabo baratweretse nabo muri ino myaka na 20 heze kuva nka 2005 kugeza uno musi Barcelona baratweretse ngo twe turabami barariga gusumba Real Madrid ari naco gituma uzoraba uburyo Madrid igomba gutakaza facilement muri La Liga siko Barcelona itakaza vyoroshe bari mu bintu vyabo muri La Liga bisigura ngo uno munsi jawe iyo ntakaje urukino ndafise umwanya wo kwiratrapa cyangwa wo gufata ya situation
yambaye ko yamanota 3 nabuze nka cenda yaronka iminsi 3 ikurikirana hari uwundi atari capable yo kuyaronka inshuro zikurikirana mugiye nko muri Ligue des Champions gikonta niki buri match ni finale ari naco gituma je nkunda kubituma amenyereza benshi kavuga ngo uyu rumenyereza akomeye mugabo kumutuma Ligue des Champions ndani imyaka 10 bikanga mugiye rundi mumenyereza akiza muri equipe ya Madrid nubwo biba vyaransa handi asanze filosofi afise nawe agomba gucagira agomba gutwara ico gikombe vyoroje gusumba muri equipe yanashima yarimo yitwa nziza rero ikintu mvuga ngo kubera iki bigaruka kuri Real Madrid barumva ko muri bo message umukinya habwa yinje muri equipe ya Madrid cyangwa umumenyereza cyangwa umufana afise barumva ngo ibi bintu twara biteguye gusumba abandi bose n'ivyasi byo kuri Stade Santiago Bernabeu ngira ngo bibabizi ko umunsi wa qualification ya Real Madrid bigomba kugira ico bikoze n'umusiti n'umusekirite n'uteka mu gikoni n'umuganga i Madrid umengari informe ko umunsi wa remontada nubwo wabazanye Castilla agomba kubikora bigakunda na cyane nk'iyo bari Santiago Bernabeu rero ikintu jewe numa kivuga ngo byama bigaruka les amis jewe sinzobona umukinyi yitwa Mosala ikananga karo kuri Mosala mwevariwe Mosala kuri match zibirakiye na equipe izwi ku izina rya Paris Saint-Germain mwevariwe umukinyi akarorero yitwa nka dufate ndi muri izi equipe zage zirisanga mu ma situation yagoye zikaca zisezerego dufate equipe ya Atletico Madrid est-ce que Julian Alvarez il était au mesure yo guqualifier equipe ya Atletico Madrid ku rwego Vinicius yabikoze ko nk'umwaka weze mu nkino zigiye zitandukanye nimba tubona umukinyi yitwa Joselu ashaka kurokera mu kibuga kuvuga ngo ni road to London Wembley Stadium Joselu akinjira mu rukino avuga ngo Bayern yadutsinze mugabo akavuga ngo ngiye gutanga qualification ivyo turabibona kuri Sorloth ivyo biroroshye ko muri Ligue des Champions biba kabiri gatatu byisubiriza kuri Darwin Nunez ivyo birakunda ku mukinyi wa equipe indi ariyo yose usanga bigoye izi zindi equipe dufata karo nkuno muzi biri fixe mu mutwe simpinze Barcelona mugabo ndazi ko match za qualification tukavugyuka tudafise Rafinha ari capable yo gutsinda wa munsi we na Yamal equipe iri exposé au danger kwa eliminer mugabo raba kwa Madrid turavyuka wa munsi tudafise Vini na wa Rodrigo yigaragaje muri match ari twamubuze wa mugabo yitwa Mbappe twiteze byanse n'abandi bagiye byanse ariko mugabo munsi tugira tubone akandi kantu ko kumva ngo barabona ko vyabange nabo ubwo bwabateye mugabo barizeye gusumba Atletico Madrid wa munsi vyakunda ariko uraze ikintu kimwe gihari jewe yo ndabaye equipe ya Real Madrid ndayibona mu ishusho y'intare yibonye ko amaraso mu gihe baba bari muri Champions League gusumba handi kuko ubona Espanyol Barcelona yazigatsinda Real Madrid muri La Liga kandi c'est simple nibaza ko nta nduruzi ivuga ngo Real Madrid yatsinzwe na Espanyol Barcelona ama champion rega niko kantu navuze harimo kwijajara harimo kuvuga ngo ndabuza amanota 3 ejo nzoca ndayaronka subire ndayaronke nabiteguye gusumba wa wundi ndayaronse ko atari capable yo kuyaronka mu buryo repetitive mu gihe Ligue des Champions ibi bintu vita match par match ibintu vita kuvuga ngo dukinye match ndayitsinze mbandanye ndayitsinzwe mvemo nico kintu Real Madrid navuga ngo bamaze kuba bakorera ko gusumba ikindi kintu doma par ne equipe iri experimente muri bino bintu kuko cinakonze kuba nivugira nimba uzoyitiye amahigwe mugabo amahigwe nagikoze kenshi gashoboka na amahigwe akirimo amahigwe azarimo kugera kuri 5 ayo mahigwe nayo n'amahigwe gute ko mwe mutoyagira Jen ivyo kuvuga ngo ne equipe y'amahigwe sindavyumva mugabo ne equipe ahubwo izi icishaka uno munsi bamaze kugira abakinyi wanashaka badafise imyaka myinshi kuko none Vinicius afise imyaka 24 Rodrigo akagira 24 Fede akagira 25 waraba Mbappe 26 Mbappe waje mu bakinyi ba Real Madrid bari dangereux sindamuharura ko ntaramenye ivyo mwino nzu ndiko ndavuga bano bana basi bamaze gukora kuri Champions League yaba nka Brahim Diaz wongere ko Fede wongere ko Vini wongere ko Rodrigo cundabira rero wongere ko Kamavinga ndetse na Chouameni wonge urabe ubushobozi canke ubukakari baba bafise mu rukino bazingo ahadusamaye turavuyemo Vini ragavye kwanga iminota 70 mugabo reaction imwe Vinicius agukubita ukabona ngo equipe yose bataye umutwe Rodrigo goes niko kuko sindigera mbona match ya nani Federico Valverde kuva mbaho ni nako karoro nshobora gutanga karoro nko mu migwi seruka yabihugu fata equipe seruka yagihugu y'ababirigi iyi generation ya Eden Hazard na ba Kevin De Bruyne ba Kevin De Bruyne batibo uyu musore wa gatiko ko na Roberto Martinez ba Marwan Fellaini ba Nasser Chadri n'abandi kuri Roberto Martinez no menyereza yaramaze imyaka irenga 5 yitwa ko amahiganwa yose
umugwisoro kabihugu birigi ugomba kwitabira ironka qualification mu migwisoro kabihugu ibiri ya mbere ku mugabane wa Burayi akagira série d'invincibilité ya match ya 20 atazi gutsindwa afise equipe ihuye nka Gibraltar ko ugasanga ni 9 bwa Azerbaijan ugasanga ni 10 ukabona ngo ibi bintu byo kunyagira ubugwi byarabaye ibintu bya equipe nationale y'ababirigi ukumva ngo bagiye mu gikombe cy'isi tugomba kubagira abafavori dufatiye kuri consistency yabo bijanye n'insinzi mugabo rogera mu gikombe cy'isi gikinwa niki equipe from nowhere yitwa Ufaransa idugije Mbappe iciza mu mwanya muto ukaraba ibintu bakinya abafaransa ukaraba Pogba iyo matirita gize ukayibura or genda muri vestiaire y'abafaransa urabe wumva ijambo rya Paul Pogba wumva ijambo rya Blaise Matuidi na Didier Deschamps bariko barakina igikombe cy'isi bitwa nkuko bavuga ati ramener la coupe à la maison 20 ans après le moment kuva 1998 nico kintu imyaka 20 yeze twagiye mu Burusiya twitwa abafaransa ku kintu cyacu cyose ariko tugiye objectif niki ikikombe tutakironse ubuzima kuri twebwe buzobusa nkuko bwize gute nico kintu ariko ndakubwiye mugihe ababirigi bagiye bizeye iki dufise Hazard tumaze igihe dutsinda imigwi yose dufise De Bruyne mwiza dufise série d'invincibilité ya match zinizi bakumva ngo birakunda oro hariya mu gikombe cy'isi ubugiye muri ya phase usamaye ugatsindwa match utahora utsindwa uragiye biraheze niki kintu ariko ndakubwira rero wowe uno munsi nimba hariho umwana yumviriza ikiganiro ca Sport Zone akirefera kuri wowe ingene ukora hakaba hariho undi mujournaliste ku yindi radio adafise niveau yawe dufata karorero niveau yiwe twavuga kuri hasi yiwawe wa mwana yirefera kuri wewe kuko barinze bavuga ngo reference y'ikintu ugerageza kugikora uko gikorwa nyene vyanka bikunda wa mwana arashobora kuzoza kuri micro umunsi wa mbere abantu bamwumvise rimwe kabiri bakavuga terega nubwo ari mushaje afise nivisumbiye wa muntu duhora twumva hagiye hatandukanye ibi kwa Real Madrid bigomba kuba kuno nyene Vinicius arazi ngo idole wanje ni Neymar Junior ni Cristiano Ronaldo Rodrigo niko kuko arazi ngo Ronaldo yaramba ino jezi ya Real Madrid dacamba ino jezi vya ibintu vyari bimeze gute sinzotanga ivyo Ronaldo atanga yatanze mugabo je ngomba gutanga ibintu vyose biri muri je nkabividura nkabihereza equipe kugira ngo equipe nimbizonkenera umwaka umwe gatwara igikombe nkaca mvunika kariyeri gahera bazamenye ngo Rodrigo yarigeze kwitangira Real Madrid bazamenye ngo Vinicius yaramaze kwitangira Real Madrid cyo kinisumba izindi equipe kumva ngo ndi Rudiga mvuye kwa Chelsea meje gutwara Champions League ariko nje muri equipe yatonze Sergio Ramos ni reference y'aba defenseur presque bose bariko barakina no munsi naje kubona imbere yuko equipe ya Arsenal ikina na PSV Eindhoven umusore William Saliba aravuga ati umudefenseur wanje w'ibihe vyose ni Sergio Ramos kandi no munsi nibaza yuko nanje nari kwisanga ndo mudefenseur ahantu no kubwira ko idore wanje ni Sergio Ramos kuko hageze gutwara ibikombe hakene gwiki kumenya ngo mu kibuga tuba tumeze gute santimugira canke akaranga mutima ko kumva ngo equipe ndimwe ishaka igikombe ibikombe bitwagwa gute hagomba gutangwa iki utanga vyose uvise ni bibiri muri bana ba Real Madrid ifise effectif no mugabe ifise effectif y'abana bazingo tuzogomba dukine mwebwe mukorera remplacement 200 babaduruhusha tuzogwana kugera ku minota 120 tukwijije na 200 akazi tuzogahebera Thibaut Courtois nivyo vyaje ko imbere ya Atletico Madrid yakinye ntawo bideha wana jaka Atletico Madrid yatemwe izamu rya Thibaut Courtois tirkad 8 harimo Mathieu Julian Alvarez yabangamiye umugabo yitwa Real Madrid itarengeje tirkad 3 mu izamu rya Yano Black ugenda urabe kandi mwizo zitatu karaba ukabona occasion iri danger ntayo erega ko Real Madrid tuba twiteze baba star mugabo ba star umwanya biteze ko si ubabonera ariko twase kubona Thibaut Courtois mu star izamu rya equipe ya Madrid Thibaut Courtois Jason Zosura byamaze ku ibintu Thibaut Courtois sinzosura kumuvuga we na Jesus kandi abantu bazavuga Courtois ni nkuko bavuga Real Madrid kwitomboza na Thibaut Courtois rero bavuga ko atomboza kuko ivyo agize uno munsi neje azo bisubiramwo na hirya yejo handi kuri Madrid ni unategana mukeneye hamu mukeneye handi ukeneye gutega Real Madrid ni ukenera kuba ati ndateze na Courtois rero no munsi ngoma ndabe Courtois hari migoro imipira kuri ni Atletico de Madrid ubona ko yari itewe mu buhinga ubushishozi umuntu ukamutera muri angle ahantu Thibaut Courtois atari ubwoba si umunyagororo ushobora gutera muri angle hari baro muri première mi-temps Alvarez yamutereye muri angle fermé mpira ukujeho kuboko sinze kujudginga Andre Runini mugabe vyavuye mu rukino
Real Madrid yo kagira André runini mu rukino gwari guherana n'igice ca mbere Erega ibi bintu yari Atletico Madrid iri decide iri kwitera ibintu vy'imiriro ubona ibintu vyagiye biraba mwaka weze Madrid ifatwa n'igihunga kuri finale kagarukana Porto birafisa abantu vyateguriwe runini shagukire match igihumbi uri mwiza nivyo mugabo Thibaut Courtois igarukana visi kindi kinavuze rero ugiye kuraba kwa Real Madrid none Raúl Asensio yakiniye he umupira sumwana muri academy mugabo no muzira Raúl Asensio arazi ndi Sergio Ramos aha hari nka actions birubona ko hari action ya kwibara kuri niwe mucunguzi hari action ya tackle Griezmann ahubwo ati uyu mwana n'umuntu w'umugabo kandi ya experience muri Champions League nta yigize mugabo yambaye imwemerera kuvuga ngo tugwane nabo nsaba conseil amaraso yiwanje agaseseka mu Real Madrid itsinde nico kintu gitunze Real gusumba gukina muri rusange ni izi nteguro zabo ni philosophy bafise muri bo nanabonye atari baparemera ko abaye bigarukako baparemera ko yabaye mubi mugabo afise esprit yo kurondera igikombe gusumba Mbappé yabaye mwiza muri Paris Saint-Germain merci beaucoup kuko action imwe yagaragaye ko Mbappé yari penalty ya Real Madrid yari ifise guhezwa match n'uko bisa stone mwebwe muba mubona niho hantu wonyene witwa Kylian Mbappé mu minota 20 yakinye mwebwe mubona mugabo ibaze umukinya amaze batame 20 mu kibuga agaragaye kuri action imwe atanze penalty mwebwe mubona motivation muri bano basore Jude Bellingham yakinye minota 80 y'urukino yose mibi mugabo minota isigaye gushira ko prolongation yakinye vyiza yokina nko mu match zitanu zikurikirana nagerageje kuraba ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye na namwe bakigaruka muri bino video kwa Real Madrid bose barakubwira ngo buno nibwo buzima bw'i Madrid nta munyamupira ashobora ngo Madrid iratoza nta kintu na kimwe n'umunsi cyo kuganira ko ngo Real Madrid ngo urumva ngo bikora gutya uya reka twakubwira ngo nibwo buzima bwa equipe yitwa Real Madrid muri Ligue des Champions uvyemera utavyemera ngo utavyemanga muri Ligue des Champions iyi ni kwigomba kumera ahubwo twicare icyo dutangaza nukutayibona kuno reka twicare tugire deba Madrid isezerere tuvuge ngo ibintu vyabo vyangiye merci beaucoup gusumba kumva ngo twicare ibi bintu Madrid bikunda gute bibaze ko ibintu vyabo byaramaze guhera abo nibasezererwa twicare rero bazoba baduhaye inkuru nkamenyesha bakuru dusigure tuvuge Madrid ibi bintu ko byahora ari vyiwabo equipe yabarushije amayeri nyabaki yabayeri binyi je ikintu maze kubona wanashaka muri no Champions League ni integuro kandi ibintu byawe bitegura uko wari bitegura kuko no munsi Anfield Road Park nkunda tuze kwikosa imbere yuko n'urukino ruza kuba Wenger yari mwitangazamakuru avuga ati nimba hari inkino ibibuga vya mbere bigoye gukinira ko match retour ni Anfield muga Paris Saint-Germain yaje yiteguye iri pose iravuga ati Anfield yanyu mwagize gihono abafana turabahuza birakunda nuko rero ubwo nibwo buzima bwa equipe yitwa Real Madrid muri Ligue des Champions imaze kubigera muri kimwe cya kane gishira icanyuma isezereye equipe yitwa Atletico de Madrid tuzana ahantu hakomeye cyane nayo nibaza ko uyu mugoroba